Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Domitira Kirambo. Mwaramutse mwebwe mwese aho muri hose n'umwanya w'amakuru mu Kirundi ingingo zimwe yagize. Abanyagihugu baratunga gatoke ibisata by'ubutungane amakuru n'igipolisi cy'inyamiramabi ko aribo bazi imbere mu kugibiturire. Hari imiryango itatu igizwe n'abantu 21 bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania batararonka aho bashikira uwa mu birasi by'ishuri rito rya Gatete aho ni muri commune Rumonge. Uko babakuye mu matongo yabo leta nibahe ibyo gutunga imiryango bivugwa n'abanyagihugu bakuwe aho baba n'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Muhinga bw'ivyuma Richard Nshimirimana. Kazamuna makuru mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana buca ari kuwa mbere abantu batatu barahiriye mu nzu ratakombera ivyo bikaba byabereye muri commune Busiga intara ya Ngozi abanyagihugu abajejwe intwaro muri yo commune baremeza yuko abanyagihugu baturiwe n'umuriro bari bavumbitse kugira ngo bawukoreshe bukeye Bosco Ndayiragije. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Mpondogoto ni muri commune Busiga mu ntara ya Ngozi yemeza yuko mu ijoro ryo kuri uyu Mungu buca ari kuwa mbere isaha 7 z'ijoro umuriro bari bavumbitse waradutse akazu kari kajyamyemo abanyagihugu bagera kuri 4 gacakarasha karatokombera. Amakuru akabananya avuga yuko umuvyeyi umwe n'abana be batatu baciye bitaba Imana umwana wa nyuma nawe akaba yarakomeretse cyane akaba ari karavurirwa ahitwa Imaridadi muri commune Busiga mu ntara ya Ngozi hafi habereye iryo sanganya. Pasikazi y'Imana irakiza mu stanura ya commune Busiga akemeza yuko umuryango w'abatwa wahiye kuri uwo muriro wadutse. Umutegetsi akavuga yuko abaje intwaro muri commune ya Busiga biteguye gufana iteka abanyagihugu baturiwe n'uwo mucango. Uwo mucango ukaba wadutse nyuma yaho ububiko bw'ibidandazwa buri muri quartier Shikiro mu gisagara cya Ngozi nawe nyene gaheruka gusha bivuye ku mucango wadutse. Akavuga yuko wavuye ku muyaga nkuba wa Regideso Ngozi. Yohani Bosco Ndaragije RPA. Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu yarafashe minenegwe iriya nyifato igayitse yo guhohotera abatavuga rumwe na leta byabereye mu Gatumba Kandundura hacavyegeka ku batavuga rumwe na leta ngo nibo babikoze. Edouard Uwimana yavugiye mu nama nkenguza amateka umuyobozi mukuru w'igipolisi wewe ikinga impanuka wewe yarariye umutima menyo haratera ivyatsi iyo nyifato y'abapolisi Leonce Niyongabo. Imbere y'inama nkenguza amateka umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarashinyagurije abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku ngoma hari kubijanye n'ikubagurwa bagiriwe mu Gatumba. Iyo ngendo y'umushikiranganje Edouard Uwimana igaragaza ko leta niba byo babishika ikihanganira abatavuga rumwe nayo byo babishika gake ubundi bwo ntaco sigura ko abantu bagomorerwa ko ingabo ico biti kosa kigakosorwa n'irindi kosa ahubwo burya ukuja inama n'ingingo n'ukwihanganiranira sivyo byari bikwiye ko biba ingingo ngenderwa ko aho uko byibukwa inyuma y'ingimba. Sinyifato y'igipolisi ku banyapolitike bariko bagerageza kwiyegeranya ngo baje mu nama simvugo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nta na kimwe gihumuriza ntivyunga biravuna. Ahuko umushikiranganje Uwimana yoba umuhuza nyabuna ahitamo kwibera umunyamugambwe agakorera gusa umugambwe aturukamo. Edouard Uwimana ari kubiri n'umuyobozi mukuru w'igipolisi gikinga impanuka. Aha tukizera ko yabivuze bivuye ku mutima. Yaremanze arananebagura ivyakozwe n'igipolisi ku banyapolitike bariko bagerageza kuja mu Gatumba. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umengo we ntiyerekwa ukwigenza nk'uwatorewe gufasha abanyagihugu bose afise amabanga yo kugendura akongera gatunganiriza imigambwe. Dufatiye ku vyabaye mu Gatumba mbere no mu Rumonge
umushikiranganje n'uw'Imana yari nyabuna kwerekana ko afise umutwaro wo kuja hagati y'imigambwe atankunzi. Kuba yerekanye rero ko imbere yiwe hari umwana n'ikinono n'ikimenyetso ceruye ko habuze ukwihanganiranira mu bya politike, ahubwo mbere ko ataciza bizokuraho bizanira igihugu cy'u Burundi. Inyifato y'umutware mwiza hejuru y'ukwitondera imvugo itegerezwa kandi kubonekera mu iyubahirizwa ry'amategeko ataguca hirya no hino. Ataruko naho umushikiranganje Edouard Nduwimana akwa gufatwa nk'ufise ahahengamiye umuntu nyabuna yoshima gucira inzu yiwe gusa iz'abandi zikagomba zigatokombera. Umuntu afise ikinyegezwa inyuma y'akayaba gukiwe mu bya politike. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana hamenyesha yuko bagiye gushiraho itegeko yugabanya imanza mu ntumbero yo kugwanya ubukene. Ivyo yavugiye muri kino gitondo cyo kuri wa mbere mu nama yagiranye n'abarongo imigambwe. Muri iyo nama abaserukiye imigambwe bakaba bagumye bagaruka kwikuba kugwanya abanywanyi ba DC ikibiri rimaze kuba kabiri kose muri komine Rumonge bwa mbere, hanyuma muri zone Gatumba aho igipolisi caburije inama y'imigambwe iri muri ugo iyo nama ikaba iri kwirabera muri Hotel Waterfront yahoze yitwa Novotel. RPA Leta ngo nibirashira hafi bizoca bitunga imiryango yabo. Habona abanyagihugu bavuga yuko umugwi CNTB ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo uriko urabanyaga amatongo yabo. Ubu ngo iyo bagiye mu matongo kurondera ico tunga ibibondo aho bahora kubita isuka barakubita, abandi nabo bakabafunga. Mariko Kirura yaraciye hamwe hamwe. Leta ibe yategekanije ibifungurwa izodufungurira. Izi nizo ndimiro twari dufise, none ubu twese twahagaze. Umva rero twebwe rero umukuru w'igihugu turamusabye ivyo bintu bayo twirukira mu maguru mashi. Mu Kididiri ibusoni mu ntara ya Kirundo itongo Zakariya yarima co kimwe n'indi miryango 12 ryahawe umuntu yavuga ko ryarigwiwe imbere y'ugwimo gw'indwi na kabiri, akaba ngo yahungiye mu ntara ya Kayanza. Iyo miryango yose uwarimye siwe yateye. Aha twari twaranguye imigambi yo kurima, twararimye koko. Aba nabo uwo muguje waciye ushikiriza amasizi yari yarimwe na twebwe abanyagihugu bene ngaha twebwe ngaha mu matongo, baca bazana imbuto zimwe zari zirimwe ibikotikoti twateye, nabo bahita bateramwe mw'ibindi, ivyo babone bararandura bacazana iyindi mbuto bakubitamwe baratera. Twebwe kugeza ubu aho turi twifumbereje mu Rugunga muri komine ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza. Itongo gihegitari 65 yahora rimamwo imiryango ishika amajana 7 riheruka kwegurirwa umuntu yahunze 72, naho abo banyagihugu bavuga ko uwo yahunze ngo atarenza ihegitari 5. Ubu uwateye imbuto ntabagara kuko haciye hashingwa ikirindiro c'abapolisi. Iyo umuntu arenza guhagarika gushika naho umurima urara kuriya twagiye turakwereka bayibonye imirima ingene imeze, bo bari bugesera kandi ariho hadutungiye imiryango. Bisanzwe position yaciye iza ngaha mu Rugunga igoma yitegereza abantu bo hava bajayo, kandi n'ubu urabibona kwa hose atani inyoni yakakaza muri amatongo yacu. Mu Rumonge mu ntara ya Bururi imiryango ivuga ko yaswa amatongo n'umugwi CNTB uwari yejeje ntiyasoroma. Naho Imana Imakire aturuka iburuhukiro. Uwo musi nkubitwa nkaja mu bitaro, abana baciye bagenda hari ku musi wa gatandatu bagenda kurondera utwimbati ati inzara yobica. Iyo myimbati barejeje gusoroma barunze hafi yaho bo kwandura ngo bikorere, haca haza chef de zone ya myimbati baca barayandura yose barayitwara. Jenishwe na Kigoyi ngorewe hagati mu gihugu. Abaserukira umugwi CNTB muri izo ntara akaba taco bashima kudushikiriza kuko batunika kubariza mu mugwi CNTB ku rwego rw'igihugu. Makuru kwa chakuri gabo hingangurukana umenyi kuri West 3 akaburungu ya peya akarongo radio yacu akaburungu ruge. Hatanguye kwibonekeza ingorane zo kwakira impunzi ziriko zihunguka muri komine Rumonge. Izo mpunzi zikaba ziva mu gihugu ca Tanzania, hakaba hari imiryango 3 igizwe n'abantu 21 bari mu birasi by'ishuri rito rya Gatete. Felix Nzorubonanya. Sinarinzi Pascal niwe muyobozi w'amashuri mato ya Gatete muri komine ya Rumonge. Yetumeje yuko kuva kuri umunsi wa gatandatu w'indwiheze hari abantu bashaka kuri 21 bagizwe n'abagabo, abana n'abakuze bashikiye muri bimwe mu birasi vy'iryo shuri. Abo nabo ngo bakaba baza bavi mutabira mu gihugu ca Tanzania bari barahungiye. Umuyobozi rero asaba yuko abo bantu bokugwa kuri iryo shuri kugira ngo abarerwa babandanye baronswa ubumenyi n'indero, kandi yatumeje ko ashobora kuva ingorane zisukuriye kuri iryo shuri kubera abantu bose
bahakoraniye ngo musitani wa komine ya Rumonge yategetse yuko abo bantu ngo bakugwa ngaho bagatwarwa mu kigo cy'ikaragara ni muri zone ya Burukiro muri iyo komine ngo cyategekanirijwe abantu bahunguka batakimenya iyo bahunze bava ariko suko na soni zokira ntevye numwe muri abo bantu bakuri imiryango afite imyaka irenga kuri 70 yatweje ko yavuze kuva mu 1922 ahungira muri Kongo aho yita Ibaraka ngo hanyuma mu gucana gatandatu kuri nabazare muri Kongo acahungira muri Tanzania ahimutabira wewe rero ngo ndashobora kuja muri ico kigo ngo ku kitongo giwe nawe yahunze ava arabona ngo haragaragara yatumije rero yuko no munsi ku muhingamo ngo abafata amahema n'imiryango yabo bagende bubake muri iryo tongo hanyuma barindirireho izindi fashanyo zizokurikira ngo niba bandanye baba impunzi n'abateshije wabo mu gihugu cyabo cy'amavukiro ariko rero byava bitoroha kuko abari muri iryo tongo nabo bagavye bakavuga yuko badashobora kwemera umuntu n'umwe kuza kwiyaga iryo tongo ku nguvu ngo menya rero kuva yaho abo barundi bahungukiye muri komine ya Rumonge hanaha hazarigaragaza ibintu bimeze nk'imishamirano hagati yabo cyo kurabana nabi y'abahungutse n'abasangwa na cyane cyane bifatiye ku matati y'amatongo tubitse ko iyo miryango yose ngo yahunze mu 1992 ihungira mu gihugu ca Kongo aho biti Baraka 1996 ngo niho bahunga intambara yahuza ingabo za Kongo za kera za Mumbutu aho zagwana n'inyeshamba zo kwa Kabira ngo niho baca bahungira mu gihugu ca Tanzania baca twagwa imutabira ngo bakaba rero bapakiwe amakamyo ku nguvu mbere ngo n'ibintu bimwe byabo bikaba byaratakaye aho bamenyesha yuko bazimije ibintu mu vyabo igihe bari ko barirukanwa ngo n'umugwi w'abasuda ba Tanzania bita mu Giswahili Jiket mu Rumonge Felix Nzorubonanya RPA Inama nshingamateka iracari mu gacerere nyuma y'aho amashirahamwe atari make ayitereye akamo kugira igarukire amategeko ariko arahunyangwa mu itangwa ry'isoko kwishirahamwe rigiye gukorera ku kivuko ca Bujumbura naho biruko atagihindutse ryashirahamwe ritaravuka gitwa Global Port Services ejo aho bukera umwe mu bariserukira azogirana inama n'umuyobozi w'ikivuko ca Bujumbura Philibert Musobozi. Ubutumire butewe ko igikumu cy'ubuyobozi bukuru bw'ikivuko ca Bujumbura buratomoye. Inama yo kuri wa kabiri ihamagara gukoranya abahoze bakoresha ico kivuko bivugwa yuko buca basezererwa butarariye hamwe n'ubuserukira ryashirahamwe ritaravuka leta ivuga yuko ryatsindiye kwakorera ari ryo Global Port Services ariko rero naho biruko amashirahamwe atandukanye nka Parseme na Oricome yose yarasemereye avuga yuko iryo soko ryatanzwe biciye kubiri n'amategeko ariko inzego zibijejwe ziguma zinumiye ni naho ayo mashirahamwe yatera kamo inama nshingamateka kugira ihamerere magabo amazi atararenga inkombe ariko gushika ubu iyo nama nshingamateka yibereye mu gacerere ujejwe kuvugira ibiro vy'iyo nama nshingamateka twamurondeye ujejwe kumugendanira tumubwira yuko ari bijanye na dosiye ya EPB yahavuye atumenyesha yuko bazotwironderera abo nyene hanyuma ikibazo aho kiri inzego za leta nyene yashinze gukurikirana ibikorwa vya misi yose zari zasemereye ubugenduzi bukuru bwa leta bwaramenyeshe leta yuko Global Port Services ari shirahamwe rigomba kwegurirwa ikivuko ca Bujumbura ritigeze rihiganwa ari naco gituma ubwo bugenduzi bwamenyesha yuko hokongerwa igihe abasanzwe bahakorera kugira amahiganwa agende neza ukuri kwamye ivyo byose nta cabaye ishirahamwe Scape riraba ivyo gushira mu minwe y'abikorera utwabo amashirahamwe ya leta byamenyeshe yuko amategeko agenga amasoko ya leta ivyo bita marché public mu gifaransa yahonyanzwe byose bibimfa gusa kandi undura y'abascape bwa bugenduzi bukuru bwa leta bati Global Port Services nishirahamwe ritarabaho kuri ubwo kwatamahiganwa ryakoze kandi ritarabaho ikibazo nyamukuru abantu bibaza nukuntu leta ishiraho abakurikirana ibibazo nk'ivyo kugira baje barahanura hama ivyo bashikirije bikaba imfagusa bati none abo bahanuzi biruhande leta iteba yemera ivyo bapfunditse buba bande kandi ariyo batuma iyo leta nyene ica ihahombera.
Umwimbu hamwe na kanovera kwikawa ngo bigiye kuduzwa ku rugero rushimishije ivyo nyuma yaho umugambi w'ishyirahamwe ry'abanyamerika USAID uhereye imfashanyo runani ubwo barimye bikawa Senac iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho bitandukanye bizofasha mu kugwiza umwimbu hamwe na kanovera. Joseph Nterabampa arongoye Senac yaganiriye na Jean Pierre Nsabimana. Murabona ibintu tuharonkeye ni vyinshi, ni ibintu biciye hafi ibihumbi 100 vy'amadolari. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane uyu mugambi de IPR uduhaye. Ugizwe n'ibintu rero bitari bike, harimwo ipompo izodufasha gupompa ikawa, akaba ari amapompo 727. Hanyuma baduhaye amashitingi nayo nyene angana gutyo nyene 727. Baraduha vya bihuzu bitava bita impermeable navyo nyene bingana 727. Hanyuma baraduha amabotine nayo nyene ashika 727. Eka n'ibintu vyinshi cyane ngaha mu Burundi turi munsi y'ikiro kimwe ku giti twimbura, ariko aho bakoreye twarabonye yuko abarimye babiri umurimyi wo mu Kayanza n'uwo mu Yinga bashikiriye ibiro 16 ku giti kimwe. Murumva harabaye akarusho ku buryo muri rusangi twasanze abarimyi mu Burundi dushaka gushikira ku biro 4 ku giti. Mu gihe twoshikira ibiro 4 ku giti rero umwimbo mu Burundi wo kwiyongera n'amafaranga y'agaciro agashikira igihugu cyacu tukava mu bukene turimwo. Biraboneka neza kandi yuko Senac murima w'isangi yaciye ihagirira intege kuko twaciye dushiraho abafundi b'ikawa gusa, no kuvuga twashizeho abafundi b'ikawa bangana 719. Umufundi twamuha imitumba 33 bariko barakurikirana cyo kimwe n'abagoronome nabo nyene bariko barakurikirana abo bafundi ku kivi mu ntumbero yo guca dukora tugwiza umwimbo. Amakuru twategura arabandanya ibisata by'ubutungane amakori gipolisi cy'inyamiramabi n'umuntwaro nivyo bitungwa gatoke n'abanyagihugu muri komine Kirundo ko biza kwisonga ry'abagigiturire. Ivyo kaba byavuzwe n'abanyagihugu nyuma y'inyigisho zahawe n'ishiramwe rige iteka mu ntumbero yo gufasha leta gusimbataza intwari bereye. Bosco Ndarurinze. Inyuma y'inyigisho ku giturire n'amabi yaco yatanzwe na Joseph Ndayizeye aserukira ishyirahamwe rige iteka, abanyagihugu muri komine ya Kirundo byaribonekeje ko atabintu byinshi bazi ku giturire. Tumaze kubegera baratubariye ibisata by'ubuzima bw'igihugu birangwamo igiturire gusumba ibindi muri komine ya Kirundo. Kwisonga bashira igisata cy'ubutungane bakavuga ko ahanini seno y'intango ya Kirundo irimo abacamanza bamwe batamaramazwa no kwaka igiturire amaso mu yandi nibatinye kugira uwo arenganije kubera igiturire, na cyane cyane mu mamanza z'amatongo aho hamaze mbere ngo no kwibonekeza imishamirano kubera izangondagonde ziba zaciwe. Muri icyo gisata nyene cy'ubutungane igipolisi cy'inyamiramabi nacyo nyene ngo ntibyoroshya na gatoya mu kurekura abagirizwa ibyaha biboneka. Mu isoko Kirundo naho nyene abatoza kori baranduriza rimwe na rimwe amafaranga mu isuko yabo mu kudatanga ibitasi. Abajejwe intwaro na cyane cyane ku rwego rwo hasi ngo baraca amanze y'umurengera abanyagihugu atabitasi babahaye. Eka ngo hari n'abanka gutunganiriza abakene kuko babuze amafaranga y'agatutu k'abagabo. Kuri ayo mabi yose avugwa ku giturire, Joseph Ndayizeye arongoye ishyirahamwe rige iteka ku rwego rw'igihugu yamenyesheje abo banyagihugu ko atawundi munsi w'igiturire atari ugushengeza abakiriye n'abagitanze. Ku nyigisho z'igiturire zatanzwe izijyanye n'ubutungane n'amategeko agenga ingo n'imiryango, abanyagihugu barashoboye gutahukana ubushimwe ku bashoboye kwishyura utubazo neza babagijwe. Izo nyigisho ngo bakaba bagiye kuzibandaniriza mu makomine ya Bwambarangwe, Butoni na Mega. Mu Kirundo, Jambo Skonda wizeye ku bwa FPR. Turangize kuri inkuru ivimwaro amakenga yo mukenyezi yavuga yuko musinzikarije ubuzima kuri wa gatandatu muri komine Rusaka intara ya Mwaro ko ashobora kurekugwa yahavuye abayo. Celestin yarekuwe n'inyamiramabi yari ifise dossier yiwe ko ngo uwo musore aragwaye. Umvize ngene wo mukenyezi yari yashikirije amakenga afise. Nakubiswe nzira itongo rya data ahantu badushikirije twashikirizwa na sentare, niho rero musaza wacu ariwe Celestino yasangaho agaca asinzikariza ubuzima. None ubu numva merewe nabi cyane. Yaje azanye inkona ahantu nariko ndakangaza ivyatsi y'umukaratusi, niyo yankubitishije gushika imperere ko banshengereye abantu. Abashinga ntaye bamaze kuza niho bavuga bati ko sivyo mu matongo, rero nico gituma ivyo mu bijana
kumuopeje uko n'urubanza rw'umuopeje jewe amakenga afise imisi yose yaramenyereye gukora icaha ashitse mu gasho agacavayo none je nasaba ko kubera bandungikanye urupapuro rwo kuza kwivuza ku muganga utubonane n'umuganga nsubiza urupapuro imwara afizikiza amakenga yuko bashobora kumurekura kuko sigambira akora icaha nk'ico kandi n'imbere yo kwinjira mu gasho yavuze ati jewe aha ni hatoyi aha namahaje nama nafunzwe aha ni haturazi ko namihimbaje mpora ndayigenda nkayisohoka. Umukuru mutumba Kirimbi Sahabo Salvatori aremeza ko Ndayishimiye Aline yakubiswe aho gwa gatongo yasigiwe n'umuvyeyi wiwe uyo mutegetsi akavuga yuko Celestin ngo yama yateye umudugararo kuri uyo mutumba agasaba jeje umutungane ko muhana bimwe vy'akarorero amategeko adahunyanzwe ari hagaruke mako twateguriye kuri murango ishanshimira Imana yafashe mu hinga bw'ivyuma arakoze bagenzi banje mwese kucuya terere kuri makuru aboneke barakoze cyane abashoferi batunguruje ndabashimiye mwe mwafashe umwanya wo kunyumviriza giraho mubahwe na gahwane